Diwane yafashe antwara piano yiwanje. Piano umuntu w'umuzungu yampaye kado kwera abonye kungene nkunda umuziki kwera abonye kungene namuririmbi araryoherwa aranyemera akadara yima. Ushima rero hajya abantu binjyaginye naho babonera. Yandondeye twari dusanzwe turabagenzi dufashanya byinshi ariko amaze kumbona ko ikindi kintu abona keneye yangize umugenzi do plus birenze kugira profite ko ya piano yiwanje iyi envalé plus de 1 million kugira yintware acambeshisha guitare. Uno musi namubajije Diwane nkeneye piano yiwanje basi nagusubize guitare cawe. Aca nyishura ibintu man. Pore sana mzee. Pore sana kweli. Nimbabazi. Nimba warundondera ko ijya piano na gitari yawe itwara. Nimba je wandondera ko gusa je ndagutiza ishati. Ishati yawe itwara je nawe nshaka. Itwara. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cacu ciza cy'u Burundi. Ku bari hanze yacu nkundira ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikirizwa na jewe Omario Only kuri Yaga Tech TV. Uyu munsi nabazaniye umutumire afise tara. Reka ndamubaha iyi present. Welcome. Tinari va mu rukoko igoye gutora ubwoko wagwa Mr. TikTok wagwa yeso Mr. TikTok guys bakubite mwindi from man ubereke yuko utatomboza koreka gato ndababwira kazina ngo bishobotse ndabahere mu mavina abana bari mode dance azonto skito moto speed nk'umuheto ngo big messy fast man kuba ndapukibura suko fise diploma fata big nkakoresha my wisdom tete medita big andika mavesi yanje canga nk'abanyamerika gwanisa. Yeah man, ndashaka kubwira abantu batakubuza amazina yawe. So amazina nawe n'abavyeyi niyo ngabo Aime Adelar. So ayu artiste nawe ni Adelodo Vibes aka Mr. TikTok wagwa. So ndashaka kumenya iyi mpano yo kuririmba yakuje mu gute yatanguye ryari? So impano yo kuririmba ni impano namenye ko mfise kuva nkini muto cyane. Ariko na bya bintu by'umwana bataritora ufite nakini ibintu byinshi ariko nyene tu byagiye biransumvya imbaraga ndumva ko kuririmba ari byo biza imbere nyene gusumba ibindi. Ukicinjira mu muziki nikihe kintu cakugoye? So intango y'ikintu cyose kujuzi yamigoye nyene na ama challenge bari menshi kuronka amahera ya studio kuronka amahera gukora video kuronka amahera ya promotion nizo byose ni ibintu byagiye birangora gushika kandi nuno munsi ntibiroroha ukicinjira muri entertainment nikihe kintu caguciye intege ukumva wo bihagarika gusa mu nyuma urabandanya? Abantu bandese abantu bangiriye nabi abantu nizeye barandekorera kandi bo muri entertainment nyene abo twatwo turakorana nk'indirimbo tukorana audio ugasanga namwizeye namurishe bwabo ntakoreye kuri programme yo wanje agaca nyicira akazi indirimbo akayimara n'amezi byaranciye intege. Usanganye nari ibintu bitaryoshe bra. Nikihe kintu cyace kigukomeza ikavuga ati je nubwo bimeze nkuko ntegereza kubandanya ntegereza gupambana? Cyari ikintu niyumvamo muri jewe niyumvamo ko one day ntegereza kuzoshika ku ndoto zanje cafatanye nizo challenge tunahura nazo nkavuga ibi ni ibintu bisanzwe n'ibigeragezo reka ngwane navyo nkakashitse ku ndoto zanje ata bintu byo gucika intege tu. Uhereye ufatiye aho watanguriye kugeza aho ugeze ubu onya nikihe kintu ubona kimaze kuba nk'impinduka kuri wewe? So impinduka ni nyagose novuga natanguye nkora ibintu biri novuga gute biri hasi paraporo y'uno munsi biri hasi kuba hasi ku rwego guko ntari nshoboye canke ntari fsetara ahubwo biri hasi mu buryo bwa quality ya audio na quality ya video. Donc no munsi narateye imbere kuko no munsi iyo ndirimbo shasha mfise yitwa Samajambo ni indirimbo ifise quality nziza ku ruhande rwa audio ifise n'amasanamu meza cyane. Samajambo ni indirimbo imeze neza cyane iryoshe cyane
baraza kwibona muri commentaire turaza kwibashiriramwo bayirabe n'indirimbo mbona yuko yatwaye uburyo butari bukeye cyashaka kumenya ninde agusponsoriza ninde agufata mu mugongo novuga nta ni riske mfata tu nditegura nkavuga ati ndiko nitegurira igikorwa ndiko nitegurira gutanga ikintu ciza ku bakunzi biwanje naho bataraba benshi nkuko ndabifuza bugabo bake mfise bashaka kugumana imitima yawo babone ko nta bagwisha hasi so nariteguye ndabika ndemera ndisonzesha nyene kugira nitegurire gukora igikorwa ciza hama nyene n'intererano ya bamwe mu bagenzi biwanje nyene tu pore nyene babashira mu kuboko buke iyo umuntu akiri muto akaba afise impano aba afise umuntu amwinspiringa yageze kure muri iyo mpano wewe ukicumva ko ufise impano yo kuririmba nuye muntu ya kwinspiringa novuga jewe je numviriza imiziki myinshi nkumviriza imiziki y'abafise amazina akuze n'abafise amazina ari hasi jare bataramenyekana gose donc nakuze numviriza umuziki sinovuga narumvirije abakapere baririmba rap and blues ndumviriza baririmba ama style nka yose hip hop donc nagenda numva gusa nkumva nyene yose yagira ampa ubumenyi nagenda hakura ubumenyi ku mpande zose simbona ngo ubu niwe ngo yobanye inspire gusumba abandi canke iki je kubera numviriza abaririmbyi bose gusa hari uwakunda hano mu Burundi wotubwira nk'umuntu wakuze ufana aha mu Burundi narakuze numviriza aba Big Fizzo nabaroriro nyene no baririmbye nakuze numviriza nabo kwari kubumviriza kandi nibo bari bahise kuvuga ngo niwe naciye nkurafana niwe muntu ufite indoto yo kuzokorana nawe korabo aha mu Burundi novuga si kugira indoto yo kuzokorana ko je indoto ofise amakorabo shaka gukora n'amakorabo ari ku rwego ruri international gose kuko no munsi naje aho nishikanye sahantu hato gose indirimbo yo wanje ishobora kurabwa n'abandi 12,000 mu minsi dashikana 10 novuga aho maze gushika no munsi ego ndakeneye support z'abakuru banje ariko sikuvuga ngo indoto y'ibisazi ifise yo gukorana n'umurinzi ngabo indoto z'ibisazi ifise no gukora korabo ziri international ziri ku rwego rwo hejuru abo ngaha mu Burundi twoshobora gukorana bugabo sikuvuga ngo simbona umuririnzi ngaha mu Burundi novuga ngo ufise indoto yiwe yo gukorana nawe y'ibisazi indoto zanje z'ibisazi n'iziri ngaha mu Burundi ziri heno wanemze indoto zanje z'ibisazi ziri ahantu kure gose mu bastare bari international par exemple nkande basi nko kwisuvuga ati jewe ndifuza gukorana n'uyu muntu ndakunda Bana Boy ujyanye vraiment n'umuntu muririmbyi novuga nkoranye indirimbo nawe nobashe nkavuga ati yari indoto yanje ibisazi iyo umuntu ari ngaraduga mu kintu arakenera abantu bamufata ukuboko bibana vyiza cyane yari abantu basangiye umwuga numva shaka kumenya muri muziki hari abantu bagufata umugongo hari abantu mukora umwuga umwe bakagufata umugongo bagasharinga ibikorwa byawe bakakuduza novuga nari mfise abo nitwa abagenzi nyene nari nzi ko igihe hari abagenzi nyene twigeze kuba dufashanya no munsi bamaze kugira izina rikuze muri entertainment tukiriko turafashanya nari nzi ko tuzobifashanya ariko no munsi gushika no munsi sifise umuntu nanje ashobora kumfata mu mugongo bwabo ndafise bamwe mu bafise amazina nanje nafashe mu mugongo batarashika ariko no munsi ugasanga nyene siho bari nyene tu bari kuvuga ibintu bikomeye mzee tukiraho nyene ciye nibuka hari amapica yawe nabonye kuri stati wa postings uri kumwe na D1 ipica iboneka yuko imaze igihe kinini D1 atarafatisha agisiragoringa ndaza kubwira cameraman azicishe ko ngaha bazibone cyane nibaza ati D1 mufitaniye ubuhe bucuti mwavanye mufitaniye yahe mateka bimeze gute kibazo si turashaka gukora ibindi bintu kibazo sindambo ofete navuga gute uwo muntu sishaka sishaka ko muvuga ko nyene tu kubera kudashaka kumuvuga ko mugihe twebwe dufise amatsiko menshi yo kumenya ati ni kubera D1 tutigira tubona agusupportinga kandi tubona mwavanye kure mbega bugiye bugenzi bwanyu bwari bufatiye kuki bro navuga
ujya mu bro n'umuntu novuga guti sinzi ko nomwitwa indyarya sinzi ko nomwitwa sinzi ko ngene nomwitwa ujyanye ari mu bantu vraiment sinzi inguvu je no bana nakoresheje ndamufata kari nk'umugenzi nziti ateye imbere turashobora gufashanya simba shaka no kuvyibuka diwani twacanye mu bintu byinshi ababizi barabizi histoire zanje nawe iyo twahuriye ma interna ibiki diwani twacanye mu buzima bwinshi ni histoire ndefu ntabashaka no kuvugira kuri media bro kiriya gihe narabona yuko mwari mu buzima butameze neza nta hantu mwari bwishikane ndashaka kumenya kiriya gihe mwari mubaye mu buzima bumeze gute mwari mubahehe so diwani n'umuntu twamenyaniye muri interna ujyanye no kuja gukora ntivyari ngombwa ko ndabivuga ku ma media gusa baye ngombwa kwera ari byo gumye mbaza so ujyanye uno munsi gusa hari ikintu mu buzima je mpara niyumviye nimba abantu uko baba bateye umuntu ashobora kwisacrifice akereka ko umuntu ari nk'umu brother wiwe akagerageza kumwitangira agaheba ivyiwe kugira ashoboye gukora ivyo umugenzi we kugira bishoboye kugenda neza atani inyungu nimwe bifise mu gusuza iti umuntu ateye imbere turashobora guterana imbere ubwa bikarangira uzo umuntu ujyanye twafasha ujyana uniforme yaja gukoramo ama exeta andikira ade nabuze uniforme nja gukoramo exeta arabundondere uniforme gusa no munsi kwera aranja showbize bro narike indirimbo yanje shani yigeze ayisharinga na gato abizuzina umujama yaraza akagutira uniforme agiye gukora exeta ariko ubu wonya uniforme gusa diwana ari no muri byamaze kumenyekana n'ibintu byinshi nagenda mufasha ama interview yagize ndamutiza impuzu ziwanje bro harageze n'igihe umutiza impuzu ndamutiza impuzu ziwanje kambwira ntiza kagashati kawe ndagakeneye ibiki shaka kuja gukora interview nkakamushira bro atara naronka management ya bro ibiki bro narayuza ibiki bro ivyo bintu muravuga ufitiye proof diwani hari cemeze ko ivyo bintu vyabaye bro canke ni bimwe vy'umuntu vyo kumudendekererezera gusa no mudendekereza kugira je bice binyunguriye bice bimfasha iki nko mu mwanya oya ndashaka kumenya waramuti iyi shati sinigeze nta interview nayimutije ariko na interview yari interview imeze gute kugira abantu bace bayirondera bace bayibona D1 antuka bo yari ico gihe yari interview ico gihe ambwiye ndamutize iyi shati yari interview yakoranye na Santa sinzi kubibona ibintu bigeze gukorana na Santa yambwiye sifise impuzu nja gukora mu kiganiro ushobora kuntiza ijya shati wawe mpambona wambara kisa neza ndamwitangira bwo no munsi hageze aho ndamubwira bro nanje ko ndapambana ndumurimbyi biki partage akanike kiwanje sivyo gusa namufasha ujya n'ibintu byinshi gusa akanyereka kumenga nta hanzi nta man pole sana bro pole sana numva shaka kumenya kubera iki umuntu mushaka gusangira kabisi ariko hageze agahiye ntimugasangire bibaza ko vyavuye ku kigire ahinduke kuri urwo rugezo nibaza ko hajya umuntu bavuga ngo umuntu ngatararonka amayanu uburamenya umutima wiwe maybe ko yobabona menga yararenganya acabona bamufashije acabona bamuterereye kijya sivyo gusa namufashije namuha abadanse bakamutambira kuri rumwe ababwira ko bazoterana imbere ariko namwe bigeze nta kintu nakimwe yigeze amaze gutera imbere bose yarabakashije arabereka ko atanumwe gikeneye muri bo kandi bro yibagira ningoga sana diwani yibagira ningoga sana biramaze gushika basukamuvugisha kugira mu biganireko anyishure abona nyene asigaye arenza abona avugana n'abantu bari maybe ku rwego rwiwe ngira ngo jaca abona akajya n'akabono na underground bugakibagira kungene jewe yambwira ko yaraye ubusa nkafata injyazi wanje nari gufungura nkazishira mu sakoshi
nkazimushira mu isakoshi nkemera je nkabura akibaza umenga ngo je muhiri wacu nje vyo vyuzuye kumbe ndamushiriye kugira bro man umuntu niwarinda ubona umuntu w'umugenzi wawe akwegera akubwira ati je ndaraye ubusa canke ndashonje canke ndakeneye igihe uzomenye ko ari we yari ede yiwe yanyuma nkabikora kugira iki nkavuga je inzara y'ijoro rimwe ntacingira bugabo mu bro wanje afungure sivyo gusa ayageze igihe man handi nyene abantu batarekonesa tu ivyo namukoreye ni vyinshi ngombwa vyose ndabivuge ku si ngombwa vyose ndabivuge ngaha bugabo chonzi chocho nawe nyene arakizi ciza namukoreye no musi ari kanyereka kataho dusatunganya ataho dusadusera ibiki nta umva kataho twohurira nyene vya bintu vy'imigani y'abarundi ngo ngabatanganya amatako ngo ntibogera hamwe voilà ngira ngo nivyo nyene tu ni mugani nyene nivyo nyene nganga afatira akabona umenga sinkiri level yiwe ariko ryatera naronka na management ya management sorry indirimbo hade ndagusavye mfasha ibiki tuyipartage tugira iki turahekishika kure byose nkamupambana mu bro wanje mvuga ati nanje ndi muri karere ibiki ndi umudanseri ndi umuririmbyi nyene naho bitaratangwa kunyorera kugira nje muri studio canke ivy'ibiki bugabo ejo bizokunda umu bro wanje niyo yarateye intambwe nanje afisa hazonshikana bugabo byose man pare sana bro pare sana mzee ni bibabaje cyane kubona hari umuntu mwavanye kure hagera yuko atera imbere kaca gutera akagere. Be strong man. Ndakubana na gitari ngaha anya ndashaka kumenya usanzwe uvuza gitari? Ndavuza gitari. Iyi gitari mubona none iyi gitari we nta kintu ushobora kukubwira. Kurajya amapicha muri kumena D1 hari gitari cyari gihari. Sinzi ko ari kijya canke ari kindi. D1 novuga gute? Sinzi ngene no mwito. Yumvire nyene kikari kijya gitari. Ibintu na ibintu ryaje twafashanya ni ibintu byinshi goze. None yumvira impamvu ufise iki gitari kandi ari kijya nyene. Si byose byo babikeneye ko mvugira ngaha buga biyumvira impamvu. Uko namwitangira jewe. Ariko no muzi abize ubuzima je mbaye ko nanje ndiko ndapambana kugira nanje shobore kugiraho nishikanye. Abize nanje kungena mupambane kugira nabashoye kugira uno musi hajyashitse uno musi kuko ujaje ndamuze iteka music itaramumenya. Apanga ibiki vy'ama video akanca kandondera abapeti banterera kugira nshoye gukora video byose nkabimukorera. Namuguye nyuma bro. Handi nyene abantu batabakikonesa je namuguye nyuma. Nkamutegurira ama anniversaire ama surprise ni kubera gwa rukundo ndamukunda. Yeah. Ni gwa rukundo bro ndamukunda mvugana mu bro mugabo wewe mu nyuma agiye kunyereka katari mu bro wanje amaze kugeraho yarashaka. Acinyereka ko je nari gikoresho ciwe yashaka gukoresha kugira ashoye gutera imbere ageze yashaka azoca ntera umugere. Man, be strong bro. Komera cyane mzee. Ibintu bishika. Ndashaka kumenya igitari kijyagihe cyaba ari cyawe cyaba ari cya D1 byaba bimeze gute? D1 ikintu je yankoreye navuga gute? D1 yafashe antwara piano yiwanje. Piano umuntu w'umuzungu yari yampaye kado kubera abonye kungene nkunda umuziki, kubera abonye kungene namuririmbe araryoherwa aranyemera akadara yima. Ushima rero hajya abantu bingyagye naho babonera. Yandondeye twari dusanzwe turabagenzi dufashanya byinshi ariko amaze kumbona ko ikindi kintu abona keneye yangize umugenzi do plus birenze kugira am profite ko ya piano yiwanje. Iyi envalé plus de 1 million kugira yintware acambeshisha gitari mbo sinovuga ngo yabaye kumbeshesha. Hari impamvu ziboneka nabona nyine ari umugenzi
yanyereka impamvu kubera bivanye naho yarageze yanyereka impamvu ijya piano yomufasha ibintu birenze nanje akanyereka kumenga nzo beneficia muga amaze kuhagera yaranyikase mano musi muri make yaraguprofise uno musi namubajije Diwani nkeneye piano Diwani nkeneye piano yiwanje basi nagusubize gitari cawe aca nyishura ibintu man ngize imana anyishura ngo vipi namubajije kandi je namubajije ibintu by'iwanje niba vyoroshe muri no rugendo rw'umuziki niba vyoroshe guys gusa urakomera man urakomera ukabandanya urugendo be strong bro uramufashije arateye imbere ntakwibutse ndashaka kumenya nk'ubunya Diwani yoza akagusaba pardon mwokorana man jewe no musi nibiriko berango kubera ngo jewe umuntu banaciye ndamwanka ngo canke ivy'ibiki bro je sindamwanka nawe nyina arabitse arabitse ko nigeze ndanamwanka kuko nari kuba naramwanse byari kuba ni ibintu byinshi nari kuba nanje naramukoreye nkamwereka ko nanje ndi umuhypocrite nkuko we yabingize uriyumvira Omar umuntu ufate yari ku irevo yo kumbwira ndashonje ndakubititse ibiki nta namahera ngo nkupesha canke ivy'ibiki nkabikora mugabo ugiye kimwe nagiye kumura umunsi wa nyuma je duheruka agiye kumura ndadodora ahantu abanumva yari karavugana n'umuntu kuri aperi acareka kunyitaba ariho arahora ndamwandikiye ati bro narifise ikibazo cyari ikibazo nanjye nashaka ndamuture ugira ndabe ko yogira icyo amfashije kubera nawe ikibazo wewe c'amafaranga basi ataca gifise basi wewe cyanyishura ngo je uzosoye ngo kuza ngo kunda ngo utari kuri programme ngo utamvugishije acha nibuka igihe rero nanje yandondera kungere nata ivyo ndiko ndakora byose kamutiza ishati ugawe bakagera kurevo ngo je ngo ngaha ngo kirazira kuhaza ngo utari kuri programme pole sana mzee pole sana kweli ubu yoza akagutira n'akagira ikintu agusaba ntaco womuha canke uba wumva nivyo bigeze kumutiza utona iyo wambaye nk'ishati wamutijije yakugize ibintu nk'ivyo nywa wumva gute shati style acari wanje sinoreka kuyambara kuri avyashitse nkamutiza mu gihe ntararonka iyindi isubirira canke ntararonka izindi kuyambara n'ibintu tubisanzwe ariko yaza kumenya jewe ico namufashije uno munsi nahageze kandi hari kuba ari karangira ibintu no munsi ari karangirako urazi gukora ukitanga wowe nyene ugafata amariske amariske je mfata kugira nshoboye kugira aho ngeze uno munsi mu by'umuziki by'iwanje sishobora kuyavugira kuri media ariko uzi kwitanga nkapambana kandi nkamuhari nkavuga ati ni ikintu nakoze igikorwa ciza kitomutera isoni kugira nshigikire ugawe no kumbwira ati bro basi wakoze neza courage ugaje nkibuka ngene namutera amakuraje ataranaronka management amubwira di uzoshika kure nukore tukiri muri interna nkagenda nkamuremesha nkamubwira ati uzoshika kure ari abantu bamucinege Diwani uri mugufi Diwani uva ruguru wewe ntuzotera imbere je nkamwegera nkamubwira di uzotera imbere ubwo no musi je nanje ndahantu nanje naye nkene umuntu twacanye muri byinshi ari kuza kugira nabane n'intege bugabo uno musi anyereka ko atari hari Imana mubabarire gusa je sindamwanka gusa Imana mubabarire Imana mubabarire n'abantu bose
bakoreshejwe ku nyungu ziwe biciye kuri jewe ku nyungu ziwe amaze gushika aho yashaka bose acarabihoza bose acarabikawusha bose acarabikawusha kimbabaza nuko narinje n'abana bamurondere nico kimbabaza conyene gusa je ndafise challenge tu muri jewe harya hanyu bavuga ati zijya zose zibikazaramagi nimba no munsi yabona ashitse harya harya ejo hazohari abandi kandi sinamwifurije kuhava je ndamwifuriza aho guma ashika kure mugabo amenye ko je nanje ndiko ndakora kandi je ndizera ko igihe kimwe nawe nyene azorogreta azovuga ati wa mupeti nanse gutera intege nawe nyene antera intege nawe nyene henguye yageze kure kandi ndazi ko bizoshika kiri jambo rimwe ubwiye D1 kuko ndaza reka aradukurikirana D1 je nimbabazi nimba warundondera ko ijya piano na gitari yo wawe itwara nimba je wandondera ko gusa je ndagutiza ishati na gitari na ishati yawe itwara je nawe nshaka itwara pore sana bro, be strong man, be strong. Birababaje cyane gufasha umuntu ariko wewe ageze yashaka nta kwibuke. Ariko bro, bizocamwo man, bizocamwo. Never give up, keep fighting man. Komeza ugwana bro. Bro none uragiye man, oya garuka mzee, ingo wasitore iyi shati yawe. Man, pore sana kweli. Ntibiba vyoroshe. Araba yataye n'amashati biki. Ewana guys, muze muribuka, muze muraho konesa iyo umuntu akoreye iciza. Uze uribuka ko konesa.